kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu cete Yakobo yandikiye ishengero, icete ca Yakobo igice ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 18. Ni igice ca 3 cose ca Yakobo mu isezerano rishasha. Urupapuro ni 261 muri Bibiliya y'ikirundi. Umutwe w'amajambo handitse ngo gufata ururimi. Bene data, muri mwebwe ntihakabe benshi barondera kuba abigisha. Murazi ko tuzociga urubanza ruruta iz'abandi, kuko twese dutsitara muri vyinshi. Umuntu wese adatsitara mu vyo avuga aba ari umuntu atunganye rwose, ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. Iyo tujiginyitse amafarasi mu kanwa kayo kugira ngo adukundire, duhindukiza n'imibiri yayo yose. Kandi raba n'amato naho yoba manini ate, agakubebwa n'umuyaga uhuhuta cane, ingafe n'ari ntonto cane nizo ziyerekeza aho abayetumbereza bagomba. N'ururimi niko ruri, n'urugingo rutoya rukirarira ibikomeye. Raba ishamba naho ryoba rinini rite, ridomekwa n'akariro gake. Ururimi n'umuriro, ni kibi kingana n'isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu, ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, narwo ruba rwadometswe na Gehinomu. Kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu, kandi barabigunze. Ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda. Ububi bucambagirana, bwuzuye ubumara bwica. Ubwo nibwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nibwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamwo umuhezagiro n'umuvumo. Bene data, ivyo ntibikwiye kumera bityo. Mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe, nayo umururazi mu mbizi imwe? Bene data, mbega umusukoni woshobora kwama elayo, canke umuzabibu woshobora kwama insukoni? Niko amazi y'umunyu adashobora kuvamwo ayaryoshe. Tubandanye ku murongo wa 13, umutwe w'amajambo uravuga ngo itandukaniro ry'ubwenge bwo mw'isi n'ubwo mw'ijuru. Ninde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanisha ibikorwa vyiwe ingeso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge. Ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu, mugakunda kwirema ibice, mwoye kwirata mubesha mucumura ku kuri. Ubwo bwenge sibwo bwururuka buvuye mu ijuru, ariko n'ubw'isi, n'ubw'abantu, n'ubw'abadayimoni. Kuko aho ishari riri, bo no kwirema ibice, ariho umuvurungano uri, n'igikorwa kibi cose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buratunganye, kandi n'ubw'amahoro, burengenga, bukunda kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya. Kandi imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababanguranya. Murakoze tega yombi ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire, Imana ibashoze gukurikiza impanuro z'ijambo ryayo, mufashijwe na Mpwemu Yera. Mubandanye kunesha, mubandanye kwerekana imbuto z'ubugororotsi n'ubwenge buvuye mu ijuru. Imana ibashoboze, Imana idushoboze twese. Muragahezagirwa.